Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wewe uteze amatwi BBC gahuza miryango aho hose kwisi kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa gatatu tariki ya 19 z'ukwa 11. Ingozi mu Burundi habaye urubanza rw'ubujurire rw'umunyamakuru Sandra Aline Muhoza uregwa kuvogera ubwigenge bw'igihugu no kubiba amacakubiri. Mu Rwanda hatangiye inama y'abaminisitiri bo mu bihugu by'umuryango ukoresha ururimi rw'igifaransa uzwi nka francophonie, ifite intego yo kureba uruhare rw'umugore mu iterambere ry'ibihugu bigize uyu muryango. Naho i Belém muri Brazil hakomeje iteraniro ry'ibihugu byiga ku kibazo cy'ihindagurika ry'ikirere. Imwe mu ngingo zibandwaho ni ibibazo by'abasangwa butaka cyangwa abatwa. Abo mu Burundi nabo bariyo bagasaba gufashwa kubera ingaruka z'umwihariko ku miryango yabo. Usanga ari babantu bakiba ku matongo ari mu misozi ihanamye, haguye nk'imvura usanga yahitanye amazu. Usanga rero abantu bari mu miryango ikenye uretse abatwa gusa ari bo bagirwa ko n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe, haba uruzuba haba izo mvura. Hari n'ikiganiro cy'abagore ndetse navugwa mu mikino nk'uko bisanzwe biri wa gatatu. Ibyo byose n'ibindi bikuye muri aya makuru ni mu kanya nyuma yuko Prime Ndikumagenge tugezaho incamake yandi y'ingenzi avugwa ku isi. Abategetsi ba Ukraine bavuga yuko abantu 25 bishwe mu gitero cy'Uburusiya cagemye inzu zibiri z'amagorofa maremare mu gisagara Chernobyl kiri mu burengero. Batatu mu bishwe barabana. Abategetsi muri ico gisagara bavuga yuko abakozi 160 bo gutabara ubu bari muri ivyo bikorwa, harimwo aburira n'abakoresha imbwa zimotereza hamwe n'amarobo. Ni kimwe mu bitero bihitanye abantu benshi muri Ukraine yo mu buseruko. Umukuru wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze yuko Uburusiya bwarongitse amajana y'indege zitajamwo abadereva na misile hafi 40 bitumberezwa ku bisagara n'amasoko ntangaguvu. Ishiramwe iharanira uburenganzira bwa zina muntu Amnesty International ryagirije abategetsi ba Kenya gukoresha ubuhinga bwo gucecekesha urwaruka rwitavye imyerekano. Mu cegeranyo gishasha iryo shirahamwe rivuga yuko ibisata vya leta vyakoreye hamwe isekeza ryo ku mbuga hwaniro ryamaze umwaka wose ritumbereye abajenzi baharanira uburenganzira bari barongoye imyerekano mu mwaka uheze mu kwiyamiriza amakori, ibiturire hamwe n'ubukozi bw'ikibi buguma bwiyongera ku bagore. Ni inkuru ya Akisa Wandera mwumva mwijwi rya Aurora Ishimwe. Iyo myerekano yari yobowe n'ugwaruka yadutse mu kwezi kw'indwi k'umwaka uheze, yategurirwa ahanini ku mbuga hwaniro. Amnesty International ivuga ko leta ya Kenya yagerageje kugwanya iyi myerekano ikoresheje uburyo butandukanye burimo gucunga bitemewe n'amategeko, ukuburabuza no gukwiragiza amakuru atariyo. Ivuga ko abari muri iyo myerekano bakurikiranywe cyane biciye ku matelefone yabo, bagirwa ko iterabwoba n'amakonte atazwi beneyo n'ubutumwa bwo kuyovya bwari bugamije kwerekana izina ribi ry'iyo myerekano. Amnesty International ivuga ko bimwe muri ivyo vyakorwa n'imigwi y'urufatangane ihembwa na leta. Leta ya Kenya yo irahakana ivyo yagirizwa, ikavuga ko idashigikira ihohoterwa canke ubukozi bw'ikibi. Leta y'Ubuholandi yahagaritse kwifatira Nexperia, uruganda rukora udukoresho two mu maordinateri tuzwi nka chip canke puce, inyuma y'ico yise ibiganiro vyubaka n'Ubushinwa. Mu kwezi kw'icenda leta y'Ubuholandi yifatiye Nexperia ifise icicaro muri ico gihugu, ariko ikaba ifiswe na kompanyi yo mu Bushinwa. Ubuholandi bukaba bwashaka yuko isoko ry'Uburayi riguma rironka utwo dukoresho nkenerwa mu miduga n'ibindi bikoresho. Mu kwishura Ubushinwa bwaciye buzibira ishorwa hanze ry'ibihinguwe n'urwo ruganda, bizana ubwoba yuko hashobora kuba ubukene bw'utwo dukoresho nkenerwa cyane
bwashobora guhungabanya gukora imodoka ku isi yose. Aya makuru mwumva na ya BBC. Pologne yamenyesheje ko yugaye ibiro bihagarariye Uburusiya canke consulat ku butaka bwayo. Umushikiranganje w'ico gihugu wajejwe imigenderanire yavuze yuko iyo consulat ya Dansk izokugarwa biturutse ku bikorwa vyo konona ku nzira gari ya moshi mu manuko bushira ubuseruko bwa Varsovie mu ntango z'indwi. Leta yikeka yuko ico gitero cakozwe n'abanya-Ukraine babiri bakorera iperereza ry'Uburusiya. Uburusiya bwavuze yuko ivyo bwagirizwa bitagira ishingiro, bunavuga yuko kugara iyo consulat ari ukutiyumvira neza. Igipolisi mu ntara ya Central Kwara muri Nigeria cemeje yuko habaye igitero kw'isengero mu gisagara ca Eruku, aho abantu bitwaje ibigwanisho bugururiye amasasu ku bariko barasenga ku wa kabiri ku mugoroba, bica abantu babiri, abandi benshi baranyuruzwa. Ivyo bibaye haheze umunsi umwe hanyurujwe abanyeshuri b'abakobwa barenga 20 mu ntara ya Kebbi iri mu buraruko bushira ubuseruko. Ni inkuru ya Chris Ewokoro mu mushikirizwa na Juventine Muragijimana. Abaturage bavuga ko abagabo bitwaje intwaro binjiye mu rusengero rwa Christ Apostolic Church mu gihe cy'amasengesho yo ku mugoroba. Barasaba bamwe mu bari bahari ndetse abafata abandi ku ngufu, babategeka kubahiriza amabwiriza yabo. Polisi yatangaje ko umugabo umwe yarasiwe mu rusengero agahita apfa, mu gihe undi yabonywe mu ishyamba yapfuye. Amashusho n'amavideo bikekwa ko byaturutse kuri kamera zo mu rusengero zifata amashusho mu buryo bw'ako kanya yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abantu bahungira ku mpande zose bashaka gukiza amagara yabo. Iyi nkuru yateje uburakari n'umujinya mu gihugu hose kuko ibaye hashize amasaha make habayeho gushimuta abanyeshuri barenga 20 mu ntara ya Kebbi. Iyo nkuru ya Ewokor mwayumva mwijwi rya Juventine Muragije Maria, si Muragije Imana nguko nari nibesha. Ikiziga c'umunyeshure w'umunyatanzania cashikanywe mu gihugu c'amavukiro kivuye muri Israel inyuma yo gusubizwa kiva muri Gaza mu ntango z'uku kwezi. Ico kiziga ca Joshua Morel cakiriwe n'abategetsi bo muri leta hamwe n'umuryango ku kibuga c'indege ca Kilimanjaro. Yari mu vyigwa vy'uburimyi mu manuko bwa Israel igihe abitwaje ibigwanisho barongowe na Hamas batera itariki 7 ukwezi kw'icumi 2023. Yishwe muri ico gitero. Ikiziga ciwe kitwagwa muri Gaza. Musore kandi mu kurangiza yuko igitero cabaye nijoro muri Ukraine cabaye muri Ukraine yo mu burengero, si Ukraine mu buseruko. Prida. Urakoze Prime, ndiko magenje kora amakuru ya BBC. Ikaze ku makuru turambura duhereye Ingozi mu Burundi, habaye urubanza rw'umunyamakuru Sandraline Muhoza uregwa kuvogera ubwigenge bw'igihugu ndetse no kubiba amacakubiri. Sandra yitabye urukiko rw'ubujurire avuga ko afunzwe mu buryo butemewe n'amategeko kandi asaba ko yarekurwa kubera ikibazo cy'ubuzima. Ubushinjacyaha bwo buvuga ko uyu munyamakuru wakoreraga ikinyamakuru kizwi nka La Nova Burundi n'abamwunganira bahagarika kuzana icyo bita mananiza kugira ngo urubanza rutangire kuburanishwa mu mizi. Patrick Waso yari mu rukiko Ingozi. Sandra Aline Muhoza yaje n'amaguru ava mu ibiro rikuru ry'abagore riri Ngozi, aherekejwe n'abajeje umutekano babiri b'abagore. Yaje acumbagira yishimikije imbago ku kuboko kw'iburyo, yakishamo agahagara gato mu ibara rigana kuri sentare isubiramwe imanza ya Ngozi. Yari yambaye impuzu z'abafungwa, yarakeye mu maso. Agishika kuri sentare yakiriwe n'abamufasha kuburana uko ari batatu, inshuti hamwe n'umugabo wiwe. Isaa 5:30 abahagarikiye intahe y'uyu munsi bace binjira. Uwari hagarikiye intahe abaza ko atantambamye zoba zihari kugira ngo urubanza rwumvirizwe mu idonido. Sandra Aline Muhoza yishuye ko wewe kugeza ubu agifunzwe atamategeko akurikijwe. Prosper Nyoyankana umwe muri batatu bamwunganira nawe nyene yavuze ko kugumiza umukenyezi mu ibohero binyuranije n'ibwirizwa nshingiro y'u Burundi n'amategeko y'ingene imanza ziburanishwa mu Burundi. Akarero yatanze nuko mu guhagarika umumenyesha makuru atamutahe wa parake ya Ngozi wasohotse, ahubwo akoresheje umutahe wa parake ya Mukaza yo mu gisagara ca Bujumbura. Uwundi mwunganizi yagarutse ku kuntu Sandra Aline Muhoza yafatswe Ingozi hanyuma akamanukanwa i Bujumbura. Muri iyo dossier Sandra Muhoza yaciriwe amezi 19 yo gufungwa. Impande zompi nizashimigwa urubanza barongoruza. Umukuru w'intahe yaciye asubira gufata ijambo abaza uwaserukiye mushikiriza amanza mukuru uko dossier yageze Ingozi. Yamenyesheje ko iyo dossier yarongeswe Ingozi iherekejwe n'ikete ry'umushikiriza amanza mukuru wa sentare isubiramwe imanza ya Bujumbura
yandikiye mugenzi we w'Ingozi ku itariki ya mbere Myandagaro 2025. Abo bunganira Sandra Muhoza basavye intahe gukurikiza ingingo ya sentare isubira mu manza ya Bujumbura yoyo yerekanye ko mu gufata no gufunga umenyesha makuru hari amakosa yakozwe na parake ya Mukaza, bagasaba ko Sandra Muhoza aburana yidegemvya narijya ko amagara mu kids. Uwaserukiye mushikiriza manza mukuru wa Ngozi wewe yasavye ko abo bafasha Sandra Aline Muhoza ko batobandanya bazana inzitizi mu rubanza ahubwo ko boburana mwidonido rukava mu nzira. Umukuru w'intahe yaciye amenyesha impande zose zibiri ko ugo rubanza rushizwe mu mwiherero. Abaza amategeko bamenyesha ko uwo mwiherero utazorenza amasaha 48. Sandra Aline Muhoza yahagaritse ikigenekezo 12 ukwezi kwa kane umwaka wa 2024 biturutse mu majambo yishuranye na bamumenyesha makuru ku rubuga ngurukana bumenyi rwa WhatsApp bari barukiyemwo. Yagirizwa kuvogera ubwigenge bw'igihugu no kubiba amacakubiri. Ivyo vyatumye acigwa igihano cyo gufungwa amezi 19 na sentare nkuru mu gisagara ca Bujumbura. Urubanza rwarungurujwe. Sentare y'iyungururizo ya Bujumbura yavuze ko atabubasha bwo kumwumviriza ifise, ica irarurungika Ingozi kubera ivyakurikiranyweho vyabereye mu ntara yahoze yitwa Ngozi. Muri komine Ngozi mu ntara ya Butanyerera. Patrick Waso. Urakoze Patrick Waso. Tujye mu Rwanda hatangiye inama y'abaminisitiri bo mu muryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa uzwi nka francophonie. Intego yayo ni ukureba uruhare rw'umugore mu iterambere ry'ibihugu bigize uyu muryango. Imyaka 30 nyuma y'inama ya Beijing yashimangiye ihame ry'uburinganire hagati y'abagore n'abagabo. U Rwanda rwashimwe kubera ijambo rikomeye rwahaye abagore mu miyoborere y'igihugu, aho nyinshi mu nzego zifata ibyemezo umubare w'abagabo ungana n'uw'abagore. Inkuru ya Jean-Claude Mwambutsa. Iyi nama 46 y'abaminisitiri bo mu muryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa ifite intego yo kureba uruhare rw'umugore imyaka 30 nyuma y'itangazwa ry'amahame y'uburinganire i Beijing mu gihugu cy'Ubushinwa. U Rwanda rwakiriye iyi nama rwashimiwe ko ruri mu bihugu byagerageje guha umugore ijambo no kumwinjiza mu myanya ifatirwamo ibyemezo. Umukuru w'urukiko rw'ikirenga Domitire Mukantaganzwa waruhagarariye leta y'u Rwanda mu itangizwa ry'inama yavuze ko igihugu cyagerageje gufasha umugore kwibona mu miyoborere y'igihugu kandi bigashyigikirwa n'amategeko ndetse n'ingengo y'imari. La budgetisation sensible au genre. Ingingo y'imari itekereza ku buringanire idufasha kugabanya ubusumbane ndetse no gufasha umugore kwigira mu by'imari. Ayo mavugurura yatumye abagore bagira uruhare mu iterambere ry'igihugu mu nzego zose. Nko mu nzego za politiki, u Rwanda nirwo rufite umubare munini w'abadepite b'abagore ku isi bangana na 63.75%. Mu butabera, abagore bagira uruhare rukomeye mu gukemura amakimbirane. Ubu abacamanza b'abagore ni hafi 1/2 cy'abacamanza bose. Umunyamabanga mukuru w'uyu muryango Louise Mushikiwabo nawe ukomoka mu Rwanda yavuze ko isi idashobora kwirengagiza abagore mu gishaka gutera imbere. Nawe yashimye uruhare rw'u Rwanda mu kubahiriza ihame ry'uburinganire. Gusa yavuze ko iyi nama ibaye mu bihe bitoroheye uyu muryango cyane cyane mu rwego rwa politiki. Tension politique. Hari ubushyamirane bwa politiki mu bihugu bigize umuryango wacu. Amatora atavugwaho rumwe akurikirwa n'ibikorwa by'urugomo, imyigaragambyo ndetse n'uburakari bw'abaturage, ingorane za politiki hirya no hino. Uruhare rw'umuryango wacu mu gukemura amakimbirane ruracyari rutoya kuko umuryango wacu ubaho ubwigenge bwa politiki bwa buri gihugu. U Rwanda ruri muri uyu muryango kuva mu mwaka w'1970. Gusa iki gihugu cyaje no kwemererwa kwinjira mu muryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza mu mwaka wa 2009. Inama y'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa irakomeje kugeza ku munsi w'ejo. Byitezwe ko izasozwa n'itangazo rizitirirwa Kigali rizagaragaza aho uyu muryango uhagaze ku bibazo bikomereye isi muri iki gihe. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango. Iyo nkuru ya Jean-Claude Mwambutsa tugejeje ku isaa 12:43 mu Rwanda no mu Burundi. Iyi ni BBC Gahuza yumva no kuri Kisoro FM muri Uganda, kuri BBC Gahuza.com no kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho. Mu kanya turakomeza amakuru arambuye nyuma karugo gato cyane. Ni Prudence Ngiyumva. Dusubire mu Rwanda aho guverinoma ivuga ko nyuma y'imyaka 8 izahagarika amasezerano yo gutera inkunga ikipe y'umupira w'amaguru Arsenal muri shampiyona y'Ubwongereza. Ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB mu mpine cyatangaje ko kigiye kuboneza icyerekezo ku masoko mashya nk'imwe mu nzira
y'imigambi y'igihugu mu rwego rw'ishoramari. Amasezerano yanenzwe na bamwe mu mpirimbanyi zasabye Arsenal gucana umubano n'u Rwanda kubera ibirego by'isano n'ihonyora ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse no gukoresha imikino mu rwego rwo kubihishira. Guverinoma y'u Rwanda yashinjwe kandi gufasha umutwe w'abarwanyi ba M23 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ugenzura ibice binini mu burasirazuba bw'igihugu. Inkuru ya Siriake Muhawe nayo. Mwitangazo umugwi wa Arsenal wemeje kuva muri ayo masezerano yatuma uwo mugwi wambara impuzu zanditse ko Visit Rwanda ku kuboko. Ayo masezerano yari yatanguye mu 2018 ari y'imyaka 3 yongerewe mu 2021 ubu bikaba bitegekanijwe ko arangira mu 2026 u Rwanda rukaba rwahisemwo kutayabandanya. Nkuko biri mu cegeranyo c'ubutunzi ca Arsenal cyo mu mwaka w'2023 ushira uw'2024 uyu mugwi wa Arsenal wahawe miliyoni 13 n'ibihumbi amajana y'amadolari ya Amerika, hafi miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda buri mwaka muri ayo masezerano yo kwamamaza u Rwanda. Mu ndwi ziheze hari hatangajwe ko izo mpande zose ziri mu biganiro yo kwihweza nimba ayo masezerano yohagarikwa canke akabandanya. Muri iyi ndwi RDB, ikigo cy'igihugu kijejwe iterambere mu Rwanda, catagaje ko kiriko kirarondera ayandi masoko mashasha mu ntumbero yo guteza imbere igisata c'ingenzi. U Rwanda ruvuga ko ayo masezerano yaramaze imyaka 8 akaba ngo yatumye ingenzi zigendera ico gihugu zirenga umuriyoni umwe. RDB ikaba yongera ko kandi ko kuva ayo masezerano ashizwe ko umukono umwimbu uva mu gisata c'ingenzi wiyongereye gushika ku bice 47% gushika ku miliyoni 650 z'amadolari. Itangazo ry'umugwi wa Arsenal rivuga ko ryafashije u Rwanda kumenyekanisha igisata c'ingenzi ku isi yose kandi ko bishimira ibya masezerano yashitseko. Bamwe mu baharanira agateka kazi na muntu bagumye basaba ko ayo masezerano ahagarara kubera uruhara bavuga u Rwanda rufise mu ntambara ibera mu gihugu ca Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rurahakana kugira uruhara muri izo ntambara. Siriake Muhawe nayo, BBC Gahuzamiryango, Nairobi. Tujye muri Brazil akomeje inama mpuzamahanga yiga ku bibazo by'ihindagurika ry'ikirere. Iri koraniro ribaye ku nshuro ya 30 era nayo mpamvu iyi nama izwi nka COP30 mu Cyongereza ryatumye igihugu cyakiriye iyi nama kigena ahantu 10 hazahabwa abasangwa butaka cyangwa indigenous autochtone mu ndimi z'amahanga. Ni icyemezo gisobanuye ko ubu butaka ndetse n'umuco w'aba bantu bizaba birinzwe mu itegeko rya Brazil nubwo atari ko bishyirwa mu bikorwa buri gihe. Ni inama kandi yanibasiwe n'imyigaragambyo ikomeye ahanini isemburwa n'impungenge z'abaharanira uburenganzira bw'ibidukikije binubira ko abategetsi badatanga ibisubizo bwangu ku kibazo cy'ihindagurika ry'ikirere. Abatwa cyangwa abasangwa butaka bo mu Burundi nabo barahagarariwe muri iyi nama aho basaba guhabwa ubufasha mu gukemura ibibazo by'umwihariko byugarije imiryango yabo. Navuganye na Vitali Bambanze umwe mu bariyo, ntangira mubaza uko ibyo basaba biri kugenda. Twavuga ko bwambere mbere hoho iyi kope canke iyi nama mpuzamakungu ifise umwihariko ifise ku basangwa butaka nuko bwambere mbere hoho ari inama isaba ko tuva mu majambo tukaja mu bikorwa. Aho tuba dushatse kuvuga iki? Tuvuga ko bwambere bavuga ko nivyo abasangwa butaka bamye babana neza n'ibinyabuzima, bamye bakingira ibinyabuzima, bamye baterera bakoresheje ubumenyi kama kurwanya ihindagurika ry'ibihe. Hama rero baravuze bati ubwo buhinga bwabo abo bantu bakwiye kuronka uburyo bwofasha mu byo bariko barakora, mbere bakaronka n'inyungu zijanye haba n'iz'uburyo bw'amafaranga, mbere n'intererano zabo zigashirwa imbere. Ubu rero hariho uburyo bw'amafaranga, hariho n'uburyo bwo guterera imiryango y'abasangwa butaka mu byo babayeho mu bikorwa byabo vya misi yose, haba mw'ivyo vy'amashure n'ibindi. Twohera nko mu nama ya 26 yabereye Glasgow bavuga ko hariho umuriyaridi n'ibice 7 by'amadolari byatuzwa guhabwa abasangwa butaka. Ubu naho hakaba hari ayandi mareta aguma avuga ko botanga amamiliyaridi 3. Rero dushaka ko ayo mafaranga
ashigwa ahabona. Ayo mamiliyaridi ariko ni ukuvuga ni ukuyaha abo basangwa butaka bo ku isi yose, ntabwo ari abo mu Burundi gusa. Y'abusangwa butaka ku isi yose, kandi abo basangwa butaka ayo mafaranga bakaba ariyo bayashikira, karibo bayakoresha ataya amashirahamwe bacishije ko yandi abo twita ba intermediaire. Mwebwe nk'abo mu Burundi aho ngaho muri Brazil mufite cyizere cy'uko ayo mafaranga azabageraho mukayajyana mu Burundi cyangwa se mu bihe biri imbere? Nk'abasonga butaka bo mu Burundi turafise imiryango canke amashirahamwe duhuriyemwo. Nko muri Afrika yo hagati turafise ishirahamwe ry'abasangwa butaka rijeje gukinga ibidukikije n'ikoreshwa neza ry'ibinyabuzima biri mu mashamba Repareac. Tukaba dufise n'ishirahamwe mpuza batwage muri Afrika bita Comité de Coordination des Peuples Autochtones d'Afrique. Aho niho tugira tukiga tukavuga dote mbega amashirahamwe y'abasangwa butaka ari mu ivyo bihugu bashikira amafaranga bigenze gota. Rero aciye muri ayo mashirahamwe niho duca tumenya duti mbega inyungu z'abatwa bo mu Burundi nazo bigenda gute. Tugaca twiga rero ingene ishirahamwe ryose riri mu ivyo biganiro ryoshikirwa n'izo nyungu. Ariko cane cane twebwe inyungu dushaka ni ugukorana n'amareta na twebwe yacu. Ingaruka zihariye zihindagurika ry'ikirere zigirwaho abasangwa butaka cyangwa se abatwa bo mu Burundi nizihe muri iki gihe? Usanga ari abantu bakiba mu tuzu twatundi tutameze neza, naho hariho amaprograme ya leta yuko baronsa uburaro. Usanga ari abantu bakiba ku matongo ari mu misozi ihanamye, haguye nk'imvura usanga yahitanye amazu. Usanga rero abantu bari mu miryango ikenye uretse abatwa gusa aribo bagirwa ko n'ingaruka zihindagurika ry'ibihe, haba uruzuba, haba izo mvura canke irindimuka ry'amasi. Tumaze kuvugana rero na Vitali Bambanze, tukaba tugeze mu mwanya w'imikino na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwireho neza amakuru y'imikino aribanda ku mikino y'amajonjora y'igikombe cy'isi ku mugabane w'Uburayi. Ikipe ya Scotland yaraye ibonye itike y'igikombe cy'isi ku nshuro ya mbere nyuma y'imyaka 28 nyuma yo gutsinda Denmark ibitego 4-2 mu mukino ukomeye kandi unogeye ijisho ku kibuga cya Hampden Park mu mujyi wa Glasgow. Scotland yaherukaga mu gikombe cy'isi mu 1998 ubwo cyakinirwaga mu gihugu cy'Ubufaransa. Ni mu gihe ikirwa gito cyane cyo mu nyanja ya Karayibe cya Curacao cyabaye igihugu gito kigeze mu mikino ya nyuma y'igikombe cy'isi nyuma yo kunganya na Jamaica itozwa n'uwahoze ari umutoza w'Ubwongereza Steve McLaren. Agahigo kari gafitwe na Iceland yageze ku mukino wa nyuma muri 2018, ariko Iceland ni nini cyane kuruta Curacao ituwe n'abaturage basaga 150,000 n'ubutaka bwa kilometero kare 171 gusa. Uwahoze ari umutoza w'Ubwongereza McLaren yahise yegura ku mwanya wo gutoza Jamaica nyuma y'uko ikipe ye yari ikeneye intsinzi i Kingston kugira ngo ijye mu gikombe cy'isi cya mbere kuva muri 1998 inganyije ubusa ku busa. Umutoza wa Curacao Dick Advocaat utaruri muri uwo mukino kubera impamvu ze bwite azaba ari we mutoza ukuze cyane mu gikombe cy'isi afite imyaka 78 arenze amateka ya Otto Rehhagel wari ufite imyaka 71 ubwo yatozaga ikipe y'igihugu y'Ubugereki muri 2010. Ikirwa cya Curacao kiri ku birometero 37 uvuye ku nkombe za Venezuela. Mu myaka 10 ishize cyari ku mwanya w'150 ku rutonde rwa FIFA, ubu kiri ku mwanya wa 82. Ayo niyo y'imikino nabateguriye. Gendi Yves Bucyana. BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. Mu kiganiro nacyo kuri wa kane twabateguriye turanywera yacu saya. Jese sindi kunywera yanjye hari ayawe nanywereye. None sibyo biririmbo byawe bidafite mutwe n'ikibuno ninde wabigusabye? Nimba utazishaka rero abandi barazishaka, ahubwo nimba wowe zikubihiye sohoka. Iki kandi ni yana gikuri. Ariko sukubita ndi. Mbabarira rwose Pascal, mbabarira rwose woka byaro, mbabarira ume ihangane rwose uvira uwanje wa Stefano. Nibura umenye iminota nk'ibiri gusa hari icyo nshaka gusigara mvugana nabo. Ni 12:45 kuri BBC.
isango n'ejo kuwa kane rero hano kuri BBC Gahuza buno ijambo ndihe Yvette Kabatesi mu kiganiro cy'abagore. Girls Support Girls ni umuryango washinzwe n'abafaransakazi babiri ugamije gufasha abagore n'abakobwa bakora mu mwuga wa sinema. Mu mpera z'iki cyumweru aba bagore bazaba bari mu Rwanda baje guhura na bagenzi babo. Eliane Umuhire, umunyarwandakazi utuye mu Bufaransa wamamaye muri sinema, uzaba ayoboye iki gikorwa, twaganiriye. Igikorwa tuzanye mu Rwanda twebwe twakise au cœur du Rwanda et de la sororité, donc mu mutima w'u Rwanda ndetse no mu gukorera hamwe kw'abakobwa. Iki gikorwa twagitekereje kugira ngo tubashe gufungura imiryango, tubashe guhuza abadamu bakorera muri sinema mu Bufaransa ndetse n'abadamu bakorera muri sinema mu Rwanda, ariko tunongeramo n'abandi bo muri Afurika. Tuzahera kuwa gatanu kugeza ku cyumweru, donc tariki 21 kugeza ku 22 z'ukwa 11. Ibizaganirwamwo nyamukuru ni ibihe? Tuzicara hamwe tuganire kuri ese abakobwa, abadamu, abategarugori ni gute bashobora komeza gutera imbere muri sinema, ese ni gute dushobora kuvuga inkuru ziduturutseho zireba abakobwa, ese ni gute dushobora natwe gutanga inkunga yacu mu kubaka igihugu no kubaka ekonomi y'igihugu nk'abadamu bakorera muri sinema. Ese ni izihe mbogamizi? Tuzavuga no kuri komite ya Oscar, kuko muri Amerika hari igikorwa cyo guha filime zitwaye neza cyane ku isi. Rero u Rwanda narwo rwashyizeho komite yo kuzajya ihitamo filime ziza zishobora kuba zahagararira u Rwanda. Ariko ese n'ibyo ngibyo tuzerekana filime yitwa The Bride yakozwe n'umunyarwandakazi witwa Miriam Birara, akaba ari filime yabonye ibihembo byinshi cyane, ivuga kuri wa muco wa kera wo guterura abakobwa. Ariko noneho habeho amahugurwa kuwa gatandatu no ku cyumweru y'abantu bari muri sinema. Bien sûr umwanya munini twawuhaye abakobwa, ariko n'abahungu nabo ntabwo tuzabasubiza inyuma, kugira ngo dukomeze guhugura abantu benshi ku bijyanye na sinema. Kuko sinema burya akenshi tubona filime gutya, ariko ntitutekereze yuko ari nk'uruganda, kandi uruganda rwinjiza amafaranga menshi ashobora kuba natwe dushobora kuba twatera inkunga ku bukungu bw'igihugu cyacu binyuze muri sinema. Abanyarwandakazi se muzaba muri kumwe muri iriya nama, cyangwa se abagore n'abakobwa bari mu ruganda rwa sinema ni bangahe? Abo tuzazana nabo turi 6, ariko abari mu Rwanda turarenga 30, akaba ari byiza. Ikindi nuko ari njyewe, ari na Caroline Leibovisi na Vanessa Gian bashinze Girl Support Girls. Twizera yuko hari imbaraga ziba mu gushyira hamwe. Kera twakuze rimwe na rimwe batubwira bati nta bakobwa bashobora kuba bakorera hamwe. Hari amakontra menshi abagabo babasha kujya gusinya kubera yuko bateranye imbaraga. Natwe rero tukavuga tuti duteranye imbaraga, nta mipaka iri hagati yacu. Rero tugaruke kuri Eliane Umuhire, usanzwe ufite navuga ngo ubunararibonye mu gukina filime mbese no kuzitegura. Eliane we azaba afite uruhe ruhare? Ninjye wagize iki gitekerezo, vuga nti reka njye kwereka aba bafaransakazi ndetse no muri Senegal uko igihugu cyanjye kimeze, ko ari igihugu cyashyize abari n'abategarugori imbere, cyashyize kurengera ibidukikije imbere. Noneho nkazaba nanahari kugira ngo nanjye nige no kugira ngo ndusheho guhura n'abandi, kuko buri mwaka niko haza abandi badamu bakora filime kugira ngo nanjye mpure nawe. Ibyo aribyo byose nubwo ukunze gukorera hanze, uri umunyarwandakazi, inzitizi cyane cyane abanyarwandakazi bari muri sinema bakunda guhura nazo ndetse nawe wahuye nazo ni nk'izihe? Nkabo nabashije kuganira nabo baravuga bati nta ubushobozi bw'amafaranga, ubushobozi bw'ibikorwa, ubushobozi buraza ugasanga nyine hari ukuntu bugarukiye ku bantu bamwe cyane cyane b'abagabo. Hari amashuri atangiye kuza buhoro buhoro yigisha sinema, ni byiza, ariko kugeza ubu ngubu nyine haracyarimo icya kintu ko kenshi usanga abantu nk'abatekinisiye benshi aba ari abagabo, ugasanga hari uri kuvuga ati ntabwo nza kwemera yuko hari umukobwa umbwira icyo gukora kandi nyamara filime ariye. Donc haracyari kwa guhindura imitekerereze, ariko cyane cyane kubona ubushobozi no kwiyizera. Eliane Umuhire, umunyarwandakazi wamamaye muri sinema, uzaba ari kumwe n'abafaransakazi babiri bashinze umuryango Girls Support Girls ugamije gufasha abagore bari muri sinema. Ni naha rero dusoreje, muramuke neza.
urakoze Yvette Kabatesi na Eliane Muhire mwaganiragani namwe musoje ikiganiro cyacu cyo kuri uyu wa gatatu. Aya makuru niba twashoboye kuyumva ushobora kongera kwasanga kuri BBC Gahuza aho unabona andi makuru atabasha kunyura kuri radio mu gihe cy'iminota 30 gusa. Ndi Prudence Ngiyumva twafashijwe na Susan Lenoni kugira ngo amajwi akugira barongorotse wakoze guhitamo BBC Gahuza miryango uraraharyana.